Numugoroba mwiza w'umugisha tugiriwe ubuntu budasanzwe bwo guhimbaza no gutazira Imana. Ababikoze tuyongera amashi menshi mu izina rya Yesu. Oya, amashi menshi cyane ku Mana yacu. Irakwiriye guhimbazwa kandi irakwiriye no gutazirwa. Mana yacu ihabwa icyubahiro cyane. Nkuko mwabyumvise mu gihe cyo guhana amakaze, nitwa Mungire Ezekiel Ndikumana, nkaba ndi umwe mu barongoye ishengero ry'abakristo bafatanye mu nda mu Burundi. Mana yacu ishimwe cyane. Rero tugiye gusangira ijambo ry'Imana ritwereka akamaro n'agaciro byo guhimbaza no gutazira Imana yacu yo mu ijuru. Abari baturongoye muri louange na adoration babicishijemo. Rero ijambo tugiye gusangira kuri uyu mugoroba ivuga ngo gutazira Imana neza bizana intsinzi. Sema amen. Haleluya. Gutazira Imana neza bizana, aba turi kumwe bizana abiteguriye intsinzi. Tuvuge ngo amen. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice ni cya 20. Turasoma umurongo wa mbere kugeza ku wa 4, duca dusimbira ku murongo wa 21 gushitsa ku 23. Igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice cya 20, umurongo wa mbere gushika ku wa 4 haravuga ngo Uhoraho aha Yehoshafati intsinzi ku bamuteye. Gerageze kugabanya urwamo, aba DJ nabo bagerageze nyene mu buhinga bwabo. Hanyuma y'ibyo abanyamowabu n'abamoni hamwe n'abimayoni bamwe batera Yehoshafati ngo bamurwanye. Maze haza imburi zibarira Yehoshafati ziti uratewe. Haje ingabo nyinshi z'isinzi zivuye i Siriya hakurya y'ikiyaga, kandi ubu zigeze i Hasasoni Hatamari ariyo Engedi. Yehoshafati agira ubwoba, acagira umwete wo kurondera Uhoraho, ashinga umunsi wo kwisonzesha mu Buyuda hose. Kane, maze Abayuda bose bakoranira hamwe ngo basabe Uhoraho abatabare. Nuko bava mu bisagara byose by'Ubuyuda bazanywe no kurondera Uhoraho. Abavyumvise tuvuge ngo amen. Umurongo w'21 n'uw'22 haravuga ngo nuko amaze kuja inama n'abantu ashiraho abo kuririmbira Uhoraho no kumutazira, basazishije ukwera kugira ngo bagende bitangiye imbere y'ingabo baririmbe bati nimushime Uhoraho kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bingana gute? Ibihe bidashira. Nuko bagitangura kuririmba no gutazira Uhoraho, ashiraho abo guca igico abari baje gutera i Buyuda, aribo Bamoni n'abanyamowabu n'abavuye ku musozi Seyiri, baca basubiranamo. Twongere kuwa 23. Nuko Bamoni n'abanyamowabu baciye bahindukiranira abavuye ku musozi Seyiri kugira ngo babice babagesese. Nuko bamaze guheregeteza abo banyeseyiri bisubiraniramo ubwabo, umuntu wese na mugenzi we bashirako baricana. Imana yacu ihabwe ishimwe n'icubahiro kuri uyu mugoroba. Imana ihabwe icubahiro yemwe. Haleluya. Ni ijambo mu mwanya mutoya tugiye gusangira. Ijambo rivuga ngo gutazira Imana neza bizana intsinzi. Imana yacu ihabwe icubahiro cyane. Dusomye amajambo atubwira ibyabaye kuri aba Bisirayeli bari barongowe n'umwami
umwami Yehoshafati. Maze ngo abanyamowabu n'abamoni n'abisiriya baja inama, bagira inama, bahuriza inama hamwe yo gutera Abisirayeli. Bagomba ngo murabe imbere mureke gusabara. Imana idufashe cyane. Baja inama yo gutera Abisirayeli, kuko Abisirayeli byari ihanga ry'Imana, bwari ubwoko bwatoranijwe n'Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane. Aba banyamowabu nabo n'abamoni sinabavuga ko birebire, ariko bari abanyabyaha. Byari ihanga rikagona izosi. N'uburyo babonetsemo, n'uburyo bavutsemo, bwari uburyo bubi, bwari uburyo bw'ibyaha, bwari uburyo bw'ubumaraya, bwari uburyo bw'ubusambanyi. Bagomba yuko izi ngeso zabo zandukira Abisirayeli. Bagomba ngo babatere, babarwanye, babaneshe, maze babandukize ingeso zabo, bitume ingeso z'abamoni, za ngeso z'ubuhumbu zandukira Abisirayeli, kugira ngo nabo bashobore kuzigenderamo. Imana itubabarire cyane. Maze babwira Yehoshafati bati, erega Yehoshafati, uratewe, kandi utewe n'isinzi ry'ingabo nyinshi cyane. Biri tubwira ngo Yehoshafati agira ubwoba bwinshi. Yehoshafati ahagarika umutima n'abayuda bose, ariko muri uko guhagarika umutima bigira inama nziza. Haleluya, haleluya. Abo turi kumwe tuzamura ibiganza. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Hari inyuma, haleluya. Abo turi kumwe amashyi menshi ku Mana. Baca bagira inama muri bo yo kurondera Uhoraho, baca bagira inama yo gusenga Imana. Haleluya. Bumva ntibakwiriye kwirwanirira ubwabo, ariko bumva bakeneye Imana. Urakeneye Imana kuri uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Abakeneye Imana tuvuge ngo amen. Abagomba Imana tuvuge haleluya. Abagabo, abagore, abana bose bahagarara imbere y'inzu kubw'ubwoba batewe n'ingabo z'Abamoni n'Abanyamowabu n'Abasiriya. Bagira ubwoba bwinshi, ariko noneho ubwire kuri uyu mugoroba wibaje guhimbaza no gutazira Imana. Mu ijuru dufise Imana itabara. Haleluya. Bamaze kugira ubwoba, ariko bakigira inama yo kurondera Uhoraho. Haza ubuvugishwa, haza ubuhanuzi, ariko ndakuzaniye kuri uyu mugoroba. Haleluya. Hari ubuhanuzi ndakuzaniye ku mugoroba kugira ngo gutazira Imana neza byugurura intsinzi, bizana intsinzi, bizana gutabarwa. Mu ijuru hari Imana itabara abiteze gutabarwa. Amashyi. Babwira ngo nimwihagararire gusa, murabe agakiza Uhoraho agira abazanire, murabe intsinzi Uhoraho agira abazanire. Haleluya. Wewe waje hano ufise intambara, wewe hano ufise ikibazo kuri uyu mugoroba, hari Imana ije kugutabara mu izina rya Yesu. Hari Imana ije kugutabara mu izina rya Yesu. Baca bashiraho abo guhimbaza no gutazira Imana. Hari inkomezi zidasanzwe iyo dutaziriye Imana neza, apana mu migenzo. Oya. Haleluya. Kuko ari ukuririmba n'abakidumu bararirimba n'abandi kandi badiwana n'abandi, ariko abo sibonaje kuvuga. Ari ukuririmba abo nabo barabishoboye. Ubu namwe mumaze iminsi muvuga ngo nta makuru ufise kubera ngo babivuze, ariko ndakuzaniye amakuru meza avuga ngo gutazira Imana neza nibyo bizana intsinzi, nibyo bizana gutabarwa, nibyo bizana umugisha. Haleluya, haleluya. Babashyiraho abakuririmba, bashyiraho abagutazira Imana, maze Yehoshafati abagira inama nziza.
gushyiraho bakuririmira Imana basajishije n'ukwera. Kwera gutazira Imana twejeje bizana gutabarwa, ariko gutazira Imana mu mico n'imigenzo ibyo n'abadiwani barabikora, n'abakidumu n'abandi barabikora, ariko nta gutabarwa, ariko nta nsinzi birimo. Bamaze kuja inama yo guhimbaza no gutazira Imana ngo bariyeza, baragirane. Uwasambanye aravuga ati Mana ungirire imbabazi, uwaborewe aravuga ngo Mana umbabarire, abanyowe n'ibimbara ibibaha mwazi no kubivuga, abanyoye ibibangara bariyeza, barabyatura ati twaranyoye ibibangara Mana tugirire imbabazi. Abanyoye fangasi bati Mana twarumvise hari akantu kingiye mu mutwe, bwabo ni nayo nyene si nziza, utugirire imbabazi. Haleluya! Abatukanye bariyeza, ababeshe bariyeza, abavuze urusaku bavuze abagenzi babo bitari byo, abo bose bariyeza, abimanye umunyu barwaniye ku ibombo bose bariyeza. Bamaze kwiyeza, haleluya, babaca bafata babaririmbyi batazira Imana basazishije n'ukwera. Haleluya! gira mugenzi wangu ukwera, ukwera. Haleluya! Bamaze kwiyeza bagaca bugufi neza bagashika hasi. Haleluya! Oh, haleluya! Imana iritegereje, ibona ko bejejwe koko, ibona ko ataburyarya burimwo, ibona ko bataziriye. Haleluya! Fenomene yabaye ntabwo ari isanzwe. Nta hanga, nta gihugu kitagira ingabo zikirwanirira. Na Yehoshafati yari afise ingabo kandi nyinshi, kandi ibirwanishwa bari bagizene bari babifise. Ariko wiyumvire fenomene yabaye, bamaze kwiyeza bumva imbaraga z'Imana zirururutse, bumva ubushobozi bururutse, baca babwira abaririmbyi bati ko mwiyejeje baberwe muje imbere, tambure kuri podiyumu, duga podiyumu dutazira Imana, duga podiyumu duhimbaza Imana. Abandi bariko barabwira ngo ngaha babone, abandi bavuga ngo ngaha abanyago wabo, abandi bakavuga ngo ngaha abasiriya baraje, ariko bavuga ngo nimuza duhimbaza Imana, duga kuri podiyumu duhimbaza Imana. Uyu mugoroba duhimbaza Imana. Ijuru hari Imana ikinishije inkota, ijuru hari Imana itarinze gutabarwa. Haleluya! Oh, haleluya! Abaririmbyi abatazira Imana baba nibo baja he, baba nibo baja imbere. Niyumvira nk'umuntu yabaye umusirikare yatwaye n'ingabo ku rugamba, iyumvira uri inyuma y'abaririmbyi, abaririmbyi bari imbere nawe uri inyuma ufise ibirwanisho, ariko kubera kwezwa bari bafise ukurinda kudasanzwe. Haleluya! Sabaririmbyi bashira ko bararirimba, sabasirikare baritabira. Oh, haleluya! Abaririmbyi bararirimba, abasoda bajya bati shima Mana uragahora ku ngoma, birakubereye guhimbazwa no gutazirwa uyu mugoroba, batugutabara n'ukwawe. Haleluya! wowe intambara ni yawe Mana. Oh, bararirimba bagirane, yewe bagirane, bararirimba. Niganza mugavuga ngo bararirimba, bararirimba. Haleluya! Kuko bari basajishije ukwera, bamaze gusajisha ukwera, imbaraga z'Imana ziruruka, ubushobozi bw'Imana. Haleluya!
ubushobozi burururuka, imbaraga zirururuka, umuriro urururuka, maze babamoni aho bari n'abanyamowabu aho bari ngo baca bahindukira abiseyiri baza ngo mwebwe mwaje gukora iki ko tutavukana, mbega mwebwe ko tutava hamwe, mbega mwebwe utari ubwoko bumwe, ni iki cyabazanye? ngo barabahindukirira, banabonye nde baragirane, barabahindukirira, babonye babaheje batisha, mwatwoheje nabi, mwatuzanye gutera ubwoko bw'Imana. Mani dufashe. Bibiliya itubwiye ko umuntu wese na mugenzi we, aho rero Abisirayeli bariko baratazira, haleluya, batazira, abandi n'abimugita ziriko zirakora, bayonete ziriko zirakora, abize komba sanzarume bariko barakora, Imana iriko irarwana, bibereye mu gutazira, Imana iriko irarwana, bariko baratazira Imana, basagishije n'ukwera, hari intambara ziriko ziracika. Haleluya. Gutazira Imana neza bizana intsinzi. Haleluya. Igihe cyose uzokumva hari amashimwe y'indirimbo ariko ariruburuka mu buzima bwawe, umenye ngo hariho intsinzi, umenye ngo hariho gutabarwa. Haleluya. Abandi bo barumye aho kuririmba n'amajambo n'amakritike n'ibitutsi no gushwana n'ibyandagutakiye, ariko ndugu yabo uko gutazira ngo guca gutuma abari babateye basubiranamo, abari bafite imigabo mibi basubiranamo, abagomba kubica bisubiraniramo, Imana ibaha intsinzi. Baca bashinga baja mu kiyaya cy'Iberaka, baravuga ngo Mana nuhabwa icyubahiro. Icyo cyibutso iyo buye ry'Iberaka ngo riracyariho na bugingo n'ubu. Haleluya. Beraka risigura ngo shimwe, shimwe. Hari Imana izanye ishimwe ku buzima bwawe uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Hari Imana izanye intsinzi ku buzima bwawe uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Hari Imana ije kurwanira intambara umaze w'igihe kirekire mu izina rya Yesu. Umaze iminsi urwana intambara y'ubukene, umaze iminsi urwana intambara y'ubugumba, abandi barabyara wowe ugumurorera. Yagutangarije kwibaruka mu izina rya Yesu. Uyu mugoroba ndakwatiye ko kwibaruka mu izina rya Yesu. Sema amen. Maze iminsi urwana intambara yo kubura akazi, maze iminsi urwana intambara yo guhomba, maze iminsi urwana intambara urima ntiwimbure, aho muhererekanije bakimbura, ariko ndagutangarije uyu mugoroba ngo wakire intsinzi, wakire intsinzi, wakire intsinzi, wakire intsinzi, wakire intsinzi. Abayakiriye tuvuge ngo amen. Uko gutazira niko babariye umwami Sawuli, baravuga ati mwami, hamwe twoza n'umuntu acuraranga, azi kuvuza inanga neza, azi kuririmba neza, iyo ndwara yagufashe iyo ariyo yose, iyo muhemu y'igikambwe, niba acuraranga urakira. Oh haleluya. Guhimbaza Imana biravura, biri mu muti. Amen. Guhimbaza Imana neza biri mu muti. Dawidi afashe inanga. Dawidi ni wa wundi Imana yavuze ngo mbonye umugabo ari n'umutima nk'uwanje. Haleluya. Uyu Dawidi amaze kwakira inanga yiwe agacuraranga, curarangira umwami Sawuli, ngo bica bituma yapemu y'igikambwe imwe yamitera Sawuli ngo imuvako, ukacurarange impemu zigahunga, yacuraranga impemu zigahunga, yaririmbira Imana impemu zigahunga. Haleluya. Muri ndiwe ngo uyu munsi narose indirimbo sha yuzuye mu mutima wanje, yakwipfurije indirimbo sha ku buzima bwawe mu izina rya Yesu, mu izina. Gutazira Imana neza, gutazira Imana biri mu kwezwa, bizana intsinzi. N'aya majambo y'Imana bayumvise mwese, Imana ibahezagire. Birashoboka uyu mugoroba hari intambara umaze mu isi, hari intambara uri kurarwana nazo,
icyo usabwa, icyo nsabwa, icyo dusabwa ni ukwiyeza kugira reka abagore b'abandi, reka abakobwa b'abandi, reka imisore y'abandi. Amen, amen. Sawa, kubera no kugira ngo ubwire uwo kandi atari we. Haleluya. Vuga ngo bye, vuga ngo ndamuhebye. Vuga uti bye. Ilimwambia shetani bye bye, ilimwambia ya kwamba naenda kwa baba, sema ye Satani bye bye, ilimwambia ya kwamba naenda kwa baba. Yomba bakazi ni baki. Haleluya. Yani jioni ya leo umwambie eti bye, umwambie sema bye, sema kwa heri, sema kwa heri, sema bye. Haleluya. Urabona kugira neza kw'Imana. Niba mubwira bye bivuye ku mutima, witega intsinzi mu izina rya Yesu. Tugiye gusengera abantu bari bice kabiri. Banza urindire gatoya, banza urindire gatoya. Uyu mugoroba tugiye gusengera ibintu bibiri. Ikintu cya mbere, n'umuntu avuga ngo kugira ngo mbone gutabarwa n'Imana ndagomba kwiyeza. Hari byangoye mu rugendo, hari byangoye mu mvugo, hariya mu rugo ntibigenda neza, nitwumvikana ntibigenda neza. Hari igihe ari wowe nyirabayazana, n'umwanya mwiza wanze wibwira Imana, uvuge ati Imana ndi umutsindwa ariko ndagomba urwanirira intambara. Hanyuma y'ibyo turasengera umutwaro wawe. Hari intambara umazemo iminsi, icyo turagiye kugisengera kandi ugiye kubona intsinzi mu izina rya Yesu. Ugiye kubona intsinzi mu izina. Ngo bamaze kwiyeza baca baratazira Imana iratabara. Umuntu agomba ati nanjye Imana ingirira imbabazi, ahaguruke dusenga Imana. Duze ikiganza aho uri, ugiye ko uhaguruka uyu mugoroba, ukubera umugoroba wo kwiyeza, ukubera umugoroba w'intsinzi. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Duhaguruke turirimba akakora kikavuga ngo vugutira kagucure ingamba z'imbebo, tukaririmba uko nyene. Vugutira kagucure ingamba, vugutira we yewe ingamba z'imbebo, ingamba z'imbebo, ingamba z'imbebo, yewe ingamba z'imbebo, ingamba z'imbebo, yivugutira kagucura ingamba z'imbebo. Amen. Reka duce turirimba icyo gice nyene duciye bugufi dutaritsa amaboko. Ijya ndirimbo yo muri kantiki ivuga ngo vugutira kagucure ingamba z'imbebo. Inura icyuma cyawe
Mana tuguhaye icubahiro uyu mugoroba mwiza w'intsinzi, uyu mugoroba uvuganye nacu ijambo rizima. None ngabo bamaze kumva ijambo ryawe, yatabaciye bugufi, basanze hari byabanduje. None kubw'isinzi n'imbabazi zawe yasabye amaraso ya Yesu Kristo yuhagira umuntu wese atsinzwe n'ijambo. Amaraso ya Yesu abuhagira agasembwa, amara bagarinjebejebe byari byarabatsinze bikurweho n'amaraso ya Yesu. Urakoze kubyumvise bagiriye imbabazi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dukomere Imana yo mu ijuru amashyi. Tugiye gusengera cya kibazo cyawe. Gutazira Imana neza bizana intsinzi. Birashoboka umaze iminsi uri mu ntambara, n'abariko baradukurikirana ku buhinga bw'ibyuma, kumbonesha kure nta mvura idahita. Nawe mwakira igitangaza cy'Imana kuri uyu mugoroba, mwakira intsinzi ku ntambara mumazemo iminsi kuri uyu mugoroba. Yatangaje ko intsinzi y'Uhoraho ishikira umuntu wese aza kumva buno butumwa, ishikira umuntu wese aza kudukurikirana kuri uyu mugoroba. Aho uherereye hose, birashoboka uri mu gatondo cyangwa uri ku mutaga, hari abari ku mugoroba. Yatuye intsinzi y'Uhoraho mu izina rya Yesu. Muri ibi byavuze ngo yaranesheje, yaratsinze. Niwe turwanira intambara, abagomba kurwanirwa n'Uhoraho. Ongera uhaguruke mu kibanza cyawe. Mbere bigukundiye wegera imbere gatoya, bigushobokeye utera intambuko gatoya, ariko nimurengana ibyo byuma maze duhamagara Imana. Hari Imana yaneshereje Yehoshafati, hari Imana yaneshereje Abisirayeli. Iyo niyo Mana igiye kuneshereza, iyo niyo Mana tugiye guhamagara uyu mugoroba. Birashoboka umaze iminsi mu ntambara, izi canke ziriya, tugiye guhamagara Imana. Uzamura ikiganza cyawe cy'iburyo. Jesus. Bibiliya irambwira ngo kwizera ni ukumenya rwose udakekeranya yuko ibitaboneka bigiye kuboneka. Hari icyo wari warasengeye kenshi, umaze igihe kirekire utakibona, ariko ndakubwiye ngo uyu mugoroba niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Ya Mana yazuye Lazaro irazuye inyishu yawe uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Yobu yarabivuze neza, muri Imana ikora ibitangaza bidaharurika, ibihambaye bitarimburika. Iyo Mana ikora ibitarimburika, iyo niyo tugiye guhamagara kuri uyu mugoroba. Mana ikora ibitangaza bidaharurika, ntabwo yonanirwa n'ikibazo cyawe, ntabwo yonanirwa n'umutwaro wawe. Yibwire ikibazo cyawe. Uyu mugoroba iriteguye gutabara, uyu mugoroba iriteguye kurwanirira, uyu mugoroba iriteguye kuneshereza. Ya haleluya, Jesus Christ. Yes. Ya bicitwe uyu munsi, hari abantu bagiye kubona kugira neza kw'Imana. Kuri ibi gerekezo hari abantu bagiye gutangura kwakira mesaje shasha, mesaje z'umunezero. Bicitwe uyu munsi kuri uyu mugoroba nyine. Dusenge Imana yacu, Mana yo kwizigirwa, Mana y'Umwami wacu Yesu Kristo. Wewe warwaniriye Yehoshafati n'Abayuda bose, intambara barimwo ukayinesha. Uracyari Imana. Haleluya. Uracyari Imana ko ndaguhamagarira ishengero uyu mugoroba.
hari abamaze iminsi bari mu ntambara zitandukanye, bari mu bibazo bitandukanye. Turaguhamagaye wewe ukora ibitangaza bidaharurika n'ibiyambaye bitarimburika, wewe waciye inzira mu kiyaga Abisirayeli bakarengana. Mana ubacira inzira, Mana ubarwanirire, Mana ubatabare. Uyu mugoroba ubu w'intsinzi, turasabye intsinzi mu ngo, turasabye intsinzi mu miryango, turasabye intsinzi kuri buri wese w'imisigama akaryizera mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu, amen. Amashyi menshi cyane ku Mana, kandi umugisha.